nk'uko muvyibuka kuva ku igenekerezo rya 22 gushika ku rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 umugwi seni waratunganije igikorwa c'iyandikwa ry'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bazokwitaba amatora ategekanijwe muri uno mwaka wa 2025. Ico gikorwa cabereye mu bibanza 2246 biri ku mitumba n'amakartier agize igihugu c'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Republika Centrafricaine. Umugwi seni uboneyeho akaryo keza ko gukeza abarundi ingene bitavye ico gikorwa c'iteka. Urakengurukiye kandi abakozi bakoze ico gikorwa ku mwete, ubupfasoni n'ubwitonzi baranguranye uwo murimo igihugu cari cabashinze. Turakengurukiye kandi indorerezi zari zasavye kandi zikaronswa impusha zo gukurikirana ico gikorwa babikora mu bwitonzi no mu bwigenge ntangere. Turabakengurukiye cyane namwebwe abamenyesha makuru ukuntu mwitanze kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Kuva ku igenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2024 gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024 harabaye ukwandikwa mu buryo bwa none ivyatorokanijwe biranga abazotora bose bakwije ibisabwa n'amategeko, kimwe bita mu gifaransa saisie informatique. Kuno munsi rero twabahamagaye kugira ngo tubamenyeshe ibijanye n'imanikwa n'isuzumwa ry'intonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora yo mu mwaka wa 2025. Intonde mfata kibanza z'abazokwitaba amatora zizomanikwa mu bibanza vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025 ari navyo biheza bikitwa ibibanza vyo kumanikwamwo intonde. Abarundi biyandikishije ngo bazotore nibo bazosuzuma izo ntonde. Ibirego bishoboka bizotorokanirizwa aho nyene vyongere vyigwe. Ivyo birego bifatiye cane kukuraba ko ku ntonde batawe basimvye, gukosora ivyanditswe ukutariko, guhinduza aho umuntu aba yariyandikishirije canke gukura ku rutonde abiyandikishije batabifitiye uburenganzira canke abitavye Imana. Ikiringo cimanikwa ry'izo ntonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora yo mu 2025 gitekanijwe kuva ku igenekerezo rya 10 kugeza ku rya 12 Ruhuma umwaka wa 2025. Itorokanywa ry'utunenge tuzoba twibonekeje rizoba muri ico kiringo nyene guhera isaha 1:15 yo mu gitondo kugeza isaha 11:15 yo ku muhingamo. Mu kibanza kimwe cose cabereyemwo iyandikwa ry'abazotora harategekanijwe abakozi babiri bakurikirana iryo manikwa ry'intonde bashigwaho n'umuguje ryo gutunganya amatora ku rwego rwa commune Sesi. Abo nabo bagatogwa mu bakoze neza mu banditse abazotora hamwe n'abazokurikiranira hafi ico gikorwa ku rwego rwa commune. Ni bamwe twita agent recenseur na agent encadreur mu gifaransa. Abo banditsi ni nabo bazokwegeranya utunenge tuzoba twibonekeje kuri izo ntonde fata kibanza bafashijwe n'abagize umugwi ujejwe amatora mu commune Sesi hamwe n'umuhetsi w'ikomine mu mugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI, umwe twita mu gifaransa CEPI encadreur. Mu kibanza cose kizomanikwamwo izo ntonde fata kibanza hazoba hariho intonde zibiri. Urutonde mfata kibanza rwa mbere ruzoba ruri ku rupapuro runini rumwe bita mu gifaransa A3 rwerekana imyidondoro yose yabiyandikishije ngo bazotore, nigo bamanika kugira ngo gorohe gusoma. Urutonde rugira kabiri ni urutonde rusa n'ubwo rwa mbere mugabo ruzoba ruri ku rupapuro rusanzwe bita A3 mu gifaransa, urupapuro rutoye inkuru. Ruzofasha abo bakozi bazoba bashizweho n'umugwi Sesi mu gutorokanya utunenge tuzoba twashikirijwe no kwandika mu bikoresho
vyabigenewe. Izo ntonde mfatakibanza n'amazina y'abazotora uko ari zibiri zitondekwa hakurikijwe urukurikirane rw'indome bimwe bita mu Gifaransa alphabet, kandi zibwirizwa kuba ziriko inomero kugira bene gihugu ntibazojuragirike mu gusuzuma imyidondoro yabo. Ibikoresho bizokoreshwa mu kwegeranya utunenge tuzokwibonekeza mu ntonde mfatakibanza kuri buri kibanza cose nibi bikurikira: hazoba hari ifishe z'abasimbwe batibonye ku rutonde, mu Gifaransa bayita fiche pour omission. Hazoba hari ifishe z'ab'imyidondoro yabo irimwo amakosa, fiche pour correction. Hazoba hari ifishe z'abasabira abandi gukugwa ku ntonde kubera ko babikeka ko badakwije ibisabwa n'amategeko, fiche pour radiation. Hazoba hari ifishe z'ababona ko iryo kugwa ku ntonde ryaba canke bariya ribarenganya, ico bita mu Gifaransa fiche d'opposition contre un recours en radiation. Habe n'ifishi z'abasaba guhindurirwa ibibanza bazotoreramwo, fiche pour transfert. Hamwe rero n'ifishi zerekana ibiharuro vyegeranijwe ku munsi arico twita fiche statistique. Inyuma y'igikorwa co kumanika intonde mfatakibanza no kwegeranya utunenge twibonekeje kuri izo ntonde, hazoca haba ibikorwa bikurikira: guharura ibirego vyatorokanijwe hakoreshejwe ifishi yo gutorokanya ibiharuro vyegeranijwe ku munsi, fiche pour statistique. Gushikiriza umugwi sesi impapuro zose z'akazi bahawe ziri ku mukono w'umukozi wa sesi kugira berekane neza ko barenganuye ico gikorwa ataco aheranye. Ifishe ndangatunenge zitegerezwa gutondekwa hisunzwe ko ari zimwe, ibibanza vyandikwa n'ikomine zavuyemwo. Bizoca vyegeranizwa mu kigo kijejwe iyandikwa kugira bikosorwe, ni kigo mu Gifaransa twita Centre de Traitement des Données. Ikosorwa riheze hazoca hasorwa intonde ntabanduka z'abazotora n'ibiro bazotoreramwo hamwe n'ikarata y'utora. Abipfuza gukurikirana igikorwa c'imanikwa n'isuzumwa ry'intonde mfatakibanza z'abazokwitaba amatora y'umwaka wa 2025 ku rwego rw'igihugu n'urw'intara barahawe ikaze. Kuva ku igenekerezo rya 3 Ruhuhuma umwaka wa 2025, abipfuza kuzokurikirana ico gikorwa nk'indorerezi canke inderetsi baratanguye kuronswa impusha.